agacuko gutabagwa kariko kegereza abarira mihanagure isezerano rigiye gusohora abigira umurimo ibihe cyane birushirije amaso y'umwuka y'abakristo bashe kubona. Amen, 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 amen. Ikomeza kwiyongera kiradusunika kintegereza kwisezera. Amen, amen. Tubona nazo byihanganirire. Amen. Azo nyakuru umugeni ibidusiga. Uko ikibi mwisi gikomeza kwiyongera kiradusunika kintegereza kwisezerano. Duhoraho nazo byihanganire azo nyakuru umugeni ikibi gisigarane. This is Flash TV. We shine to progress. Hello, everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well, guys. Twizera yuko mumeze neza aho muherereye ku mpande zine z'isi. Natwe turashima Imana, turashima umuremyi w'isi n'ijuru adushoboza kugira tubahereze ibiganiro byiza mukunda nk'ibi. Ino ni Fresh TV 257. Nitwa Ndikurio Leonce the son of God, Doctor of Love, aka turi mu kibanza ciza cane, ni mu gisagara ca Bujumbura ahagiye kubera ibirori byo gusayininga canke gutera igikumu ku masezerano hagati ya WEMA Entertainment ni lebo irikira bikora mu gihugu cy'u Burundi ifasha ingabirano izi naziri igafasha ingabire zinshi biciye mu banyamuziki. Nkuko nako ndabivuga na masezerano agiye kuba hagati ya WEMA Entertainment. WEMA Entertainment isanzwe uno munsi ifise abaririmbyi batatu arimwo Lino G aka The Legend, ikaba ifise umusore akiri muto yitwa Kid Ngabirano, bakaba bafiswemwo kandi no witwa Yani aho ni mu ruhande rwa secular music, ariko kandi ku ruhande rwa gospel music bakaba bagiye gusinyanira no witwa ALVELLA Muhimbare baninjizeyo kandi wundi musore yitwa Elize. Ni ibirori ubona yuko byamaze kwitegurirwa umwanya n'umwanya biza gutangura. Ni ALVELLA Muhimbare agiye gusinyanira amasezerano yo gukorana na WEMA Entertainment. Byinshi muza kubibona ibirori nuko biza kugenda, bikaba bigiye gushikwa mu ngiro imbere yuko umwaka w'2023 urangira. Tubipfurize ibihe byiza aho muri, tubipfurize kuzogira kandi umwaka mwiza w'2024 muzowuje ntuze ubaje. Ijwi mwumva ni ry'umuhungu wanyu nivuze TV yoyo ni imwe rudendi bashikiriza ibintu nk'ibi, yitwa Fresh TV 257. Umusore abariko arabikora ni umusore kiri muto yitwa Prince Keys. Mubane natwe mu birori byose uko biza kugenda. Anyway, ni birori ubona yuko byitabwe ku ruhande runini, byajemwe n'abastare bakomeye, harimo n'abastare bo muri filme. Ubona yuko namaze kubona umugabo yitwa Amede Manirakiza yajaherekejwe na Mimi Mire, bari kumwe kandi na n'uwitwa Giti, aho ni ku ruhande rwa BMT. Ni birori kandi mbona bimwe abanyamakuru benshi cyane cyane babanditse, harimo uwitwa Mwenimana, harimo uwitwa Vianney kuri Burundi Top News. Ubona yuko hari uwitwa Iteka Axel kuva kuri Iteka Magazine. Ni birori ubona yuko birimwo umugabo yitwa Edison Ndayahoze, umwe mu bajournaliste nabo nyene bakomeye muri entertainment. Ni birori birimwo uno mugabo yitwa Abel Ndwayo, nawe nyene ubona yuko yahashitse. Ni birori byajwemwo kandi n'umugabo yitwa Oscar Fashion, namaze kubona ngaho muramuzi, yambeka abantu benshi kuri piano igenda idufasha kuryoherwa, akaba ari umugabo yitwa Pin Page n'abandi benshi mukomeza kugenda mubona. Ku ruhande rwa WEMA Entertainment yagiserukwe na Landry Promoter,
asanzwe afise ibyo ajejwe hano hamwe na kameramani wiwe nawe nyine ubona yuko baje bazana. Turabakunda, tubane mu birori. Urabona team BMT yaserukiwe yose, amedali hano, hari n'abandi batandukanye bari muri kino kibanza dushoboye kuvuga. Uyu munsi uri hejuru aho hari aba artiste bagera kuri 2 bahava basinya amasezerano yo gukorana na cyane cyane mu ntumbero yo gukomeza kwamamaza izina Imana. Murumva ko ari ibintu byiza cyane, n'itariki ntibagiranwa. Muri basanzwe bari muri mwe mu mugabo ubu baronse ubashigikira, ha bintu biheze bandanye bigenda neza. Dusabe bari muri service bakomeze guhereza ibinyobwa batararonka kugira ngo bigende neza, ariko hamwe n'ivyo imbere yuko bose byabaye ku ijambo ryawe kandi twese twabaye ku ijambo ryawe. Tugushime uyu mugoroba mwiza tugiriye neza kuba muri kino kibanza. Ibijwebwe wabipanze kera wabibizi ko biba, niyo mpamvu tunezerezwa no kuba mu bukombe bwawe no mu rukundo rwawe no mu neza yawe. Tugusaba ngo uhezagire umwanya wose tuza kuba hano, uhezagire mwami Imana abantu bamaze kuza muri kino kibanza, uhezagire WEMA ENTERTAINMENT, uhezagire n'aba bagiye gusinya ino kontra, bagiye kugirirwa neza mu gushiramo no mu gusinya kw'amasezerano meza yo kwagura ubwami bwawe no kwamamaza izina ryawe. Tugusabye rero mwami Imana ngo uhezagire n'ikinyobwa cyose nicyo tuza gufata cyose hano hantu umugisha, igihezagire kidushoke neza, bifashe imibiri nafashe imikino kwarizo kubona. Dusabye umutekano, dusabye amahoro, dusengeye umuntu wese n'abatarashikwa umugisha bagire neza mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu. Amen.
ukuboko ahanze cyose ugendane nanje Yesu ndagusabye amashimeshi basikamene murakoze cyane banditsi namwe bamenyesha makuru namwe inshuti z'imiryango ndetse n'inshuti za WEMA Entertainment kubona mwaje kudushigikira ibintu bidasanzwe ibintu novuga neza yuko ubwacu mubandanya mudasiba kutwereka urukundo twabonye abakinnyi b'amareresi twabonye abari mu bibazo guhimbaza Imana buri mwese maje kudushigikira nifuje kwanza yuko tubanza kwanza kumenya neza na neza ndazi ko mubizi ariko WEMA Entertainment ni iki WEMA Entertainment ni umuryango wagutse umuryango mukuru ndetse n'umuryango mugari urimo abo bantu mubona ngaho imbere WEMA Entertainment ifise ibisata bibiri muri WEMA Entertainment turafise igisata ca sekira canke za ndirimbo z'isi ko benshi bakunze kubivuga tukagira kandi n'igisata himbazamane ca gospel WEMA Entertainment imaze amezi indwi ibayeho muri amezi indwi twarashoboye gusinyisha abaririmbyi harimwo umuririmbyi Rinoji agezweho muri kino gihe akaba ari mu baririmbyi bakunzwe cyane kandi akaba ari mu baririmbyi ariko arinjiza cyane muri kino gihe asanzwe ahurikiye umuryango wa WEMA Entertainment mbere benshi bakaba bamwita ngo King wa New Generation twarasinyishije kandi Kid Ngabirano numwe mu basore turiko turategura neza kugira azoshobore kumurikira Burundi abifashije muri Ngabirano yiwe turafise umusore Yan A na atarashobora gusinya amasezerano ariko numwe mu banyamuryango ba WEMA Entertainment nkuko nari nababwiye yuko umuntu wari jewe ariko ijambo ari uwantumye murabizi neza ko dufise umuvyeyi aduhagarariye akaba asanzwe aba mu gihugu ca Australia uwo muvyeyi yarikokoye muri duka afise aravuga ati genda umurundi kazi ariko ndifuza yuko abana b'u Burundi canke abana b'igihugu babaho neza biciye mu byo jewe nirondereye uwo muvyeyi rero WEMA Nera niho yaciye ashinga WEMA Entertainment uyu munsi turaza kumenya byinshi bitandukanye ndetse turaza kubagaragariza ku mugaragaro cyane cyane igisata ca gospel nico kintu tuza kuyagako cyane ariko amwe mu majambo umuvyeyi yandugikanye icyambere kwa rukubaramutsa anabakengurukira abaje n'abataje ariko bamusa ubutumire mu byo yashoboye kundugikana yashoboye kuvuga ati muri WEMA Entertainment mu Burundi mu bisata byose iradukunda Landry Pacheri ariwe jewe hamwe n'urongoye igisata ca gospel nawe muraza kumumenya kuko nawene numwe mu bantu umuvyeyi aza gushira habona uyu munsi
namwe mwese mwagize ico mukora kugira dushike kuri uyu munsi udasanzwe muri WEMA Entertainment. Gushika ngaha ndabibutse kandi kuno munsi tuza kuba dufise imigirwa ibiri, uza kuba n'umunsi udasanzwe ukusangira umwaka mushasha n'abanyamuryango ba WEMA Entertainment. Umuvyeyi ntiyagejeje aho yabandanije avuga ati nk'umuvyeyi yafashije kugira izingabirano z'urugwaruka zije ahabona, turabashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima. Cizo Simon, abatamuzi Cizo Simon ni umwe mu bantu baba yagufi cyane. ALVELLA Muhimbare, umwe mu bantu ba director, mbere novuga yuko banagezweho kuko mu director asigaye akora amahits yitwa Jibuda Classic, niwe yamuremye, niwe yamuhagari, ariko ndavuga kumurema mu mwuga, ahubwo musaba ko mumumera amashi Cizo. Cizo ni no musore mubona ngaho. Igituma twashimye kumushimira ni kubera ko numwe mu bantu yagwanye mu biziba, aragwana cyane kugira ALVELLA kano kanya abe ariko arafashwa n'abandi bantu uyu munsi. Muvyeyi yabandanije ashimira cyane wo bita Justin na Nyama ni mwe mu bantu bafashanije na Cizo kugira ALVELLA agume yagaze neza. Nibaza murabazi umuvyeyi nk'uko mubizi, umuvyeyi afise benshi bo gushimira, ariho nk'uwitwa Giti na Vista, aho bose n'abantu bafashije cyane ALVELLA kugira ashobore kuba ahagaze ngaha muri kino kibanza uyu munsi. Yabandanije avuga ati ntacyo mfise nobaha, ariko babandanye bamuntwaza ndetse bamwereka inzira ishika n'idashika, ariko na cyane cyane mu Mana. Umuvyeyi ntiyagejeje aho yabandanije avuga ati sinibagiye abafashe mu mugongo Gahimbare Elise, na cyane cyane aho asanzwe asengera mu ntererano idasanzwe babandanya kumuha. Imana ibahezagire, ibongerereze n'imigisha. Bavukanyi bamenyesha amakuru mwigoye mukaza kudushigikira, ndabashimiye by'imva mutima, mufise uruhara runini cyane muri ubu buzima bwa WEMA Entertainment. Jewe ndabafata nka bamwe mu banyamuryango w'iri shirahamwe rishaka gufasha abana b'igihugu kugira bagire ico bashikako kandi bamarire igihugu. Ivyo dukuramwo vyose nta na kimwe toshikako mwebwe mudahari. Nkamwe vyoshika mukaba mutakidufata mu mugongo, muramenya neza yuko WEMA Entertainment ataho yoshika tutari kumwe namwe banditsi, namwe bamenyesha amakuru. Yabandanije ariko cyane cyane muri ubutumwa buraba bano bicaye hano ati bana bacu ALVELLA na Elise, urugendo ni rurerure, ibisamaza ni vyinshi, kandi inzira nizokwa zigoroye. Haguruke mwitegure, mwambare inkota n'inyinzo, tuje ku rugamba. Nimwatsitara mukagwa, mumenye ukuntu muvyuka. Ngo nakare kugwa si bibi, ariko kugwa nuvyuke nivyo bibi. Amasengesho niyo azobafasha muri vyose. Nka Eliya umuhanuzi yageragejwe, yongerejwe inkomezi, bituma abandanya urugendo rwiwe. Bose nk'abavukanyi, yaba umukene cyangwa umutunzi, uwize cyangwa utize, uwizera cyangwa utizera, uwunyotewe cyangwa uwaze, imfuvyi, hamwe nabo bose bazoza babitura, kuko tutazi ico Imana yatoranije umuntu wari we wese. Ivyo mwaciyemo ni birebire,
kahise kanyu buri umwe wese arakazi. Birababere rero icibutso cyo kubana n'abantu neza. Yabandanije abari muri Sekira, donc abari muri Sekira Music, turafise Rinoji, turafise Kid Ngabirano, turafise Nayan Dahari. Nawe ntiyabirengagije, yashoboye kubasigira ubutumwa nk'umuvyeyi, aho ubona yashoboye kuvuga no majambo. Rinoji, Kid Ngabirano, Yan A. Ntitwibagira imbere yacu heza, murambigwe. Ndashima ku bikorwa vyiza umaze gushikako. Imana ibandanye kubakomeza, ibongere n'ingoga zo kubandanya mutera muja imbere, ndetse no kugwana urugamba nk'indirimbo mperutse kubashira kuri rwanje rwa YouTube. Yabatuye indirimbo yashize kuri rwego rwa YouTube. Ndibaza benshi bamaze kuvisita ama platform ya WEMA baramaze kumva iyo ndirimbo. Nagira nongere ndabashimire, nongere ndabipfurize umwaka mushasha mwiza mu vyanyu hamwe no mu banyu. Imana ibashoboze mushike ku byo mwifuza uyu mwaka tugiye gutangura. Murakoze. Aya mu muhamashi. Aya namwe mu majambo umuvyeyi yashoboye kuturungikana. Nami nabikogwa bisa n'ibyo wakoze, amahanga yose waremye azoza gutazira Mwami. Uhambaye mu vy'ukora byose, Yesu we. Uhambaye mu vy'ukora byose, uruhoraho, 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 Yesu wanje, uruhoraho. Unyobore Mwami, gendere mukuri, Yesu wanje, umutima ushize, shima izina ryawe. Yesu ni niryo sengesho ryanje. Unyobore Mwami, gendere mukuri, umutima ushitse, shima izina ryawe. Uhambaye mu vy'ukora byose, Yesu wanje. Uhambaye mu vy'ukora byose, uruhoraho, Yesu we, uruhoraho. All my life you have been faithful. All my life you have been so
all we see the goodness of God. Mani waheza great time. Umvise gusenga kwanje wahanaguye amarira yanje mubihe byari bikomeye ntiwigeze untererana. Umvise gusenga kwanje wahanaguye amarira yanje no muri bya bihe byari bikomeye ntiwigeze untererana. Akindirimbo ivuye ku umutima wuzuye ishimwe ry'ibyo wankoreye. Indirimbo yanjye mwami nuyakire kubera umubavu umura neza. Akindirimbo ivuye ku umutima wuzuye ishimwe ry'ibyo wankoreye. Indirimbo yanjye mwami nuyakire ikubera umubavu umura neza. Ugubuzamu mwami nawakoreye Imana atazobishumbushumburengera. Nawemeye gusiga ibya kamere mbere kifuza akurikira umwami atazohabirorano. Nubwo bipfa kwanga ibyo kwisi byose birashira, hari uwasezeranye ubugingo buhoraho. Ibimenyetso byose yaduhaye byamaze gushikana, n'ukuri ndiko numva abera turi hafi gutaha. Mfise amatsiko yo kubana uwo mwami, mpora nibaza uko bizampera ngezeyo. Mfise amatsiko yo kubana n'abera, sizuye umubiri no kuri nzoba. Reka turirimane twese munsi y'amatsiko, come on. Mfise amatsiko yo kubana uwo mwami, mpora nibaza uko bizompera ngezeyo. Mfise amatsiko yo kubana n'abera, sizuye umubiri no kuri nzoba nabanze. Bandanya Avela bandanya kandi bandanya gatoya nayo agacuko gutabagwa kariko kegeza abarira mihanagure isezerano rigiye gusohora. Abigira umurimo nibwe cyane birushirije amaso y'umwuka y'abakristo bashe kubona. Amen, 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 amen. Ikomeza kwiyongera kiradusunika kintegereza kwisezera. Amena, amena. Tubona nazo byihanganirire. Amen. Azonyakura umugeni ikibi gisiga. Uko ikibi mwisi gikomeza kwiyongera kira
dusunika kitegereza kwisezerano duhoraho nazo byihanganire nazo nyakuri umugeni ikibi gisigarane yo kubana uwo mwami Amen. mpora nibaza uko bizomera ngezeyo mfise amatsiko yo kubana n'abera Amen. Amen. size uyu mubiri Amen. mfise amatsiko yo kubana uwo mwami mpora nibaza uko bizomera ngezeyo mfise amatsiko yo kubana n'abera size uyu mubiri Iki nico bita pure talent. Ngabirano nyayo banaziripire kabisa. We umva nk'umwana ngene ikora mugabo. Kari umwana nkuya araryoshe kugurisha. Kugurisha kudandaza. Yoje kugurisha neza. Kubera ko afise impano. Mama pastor. Afise impano. Umuntu wese wogenda ukamusigurira ALVELLA ninde birashobora gukorohera kugutahura cyane muri WEMA Entertainment. Jambo ry'Imana ririyo ariko kandi na business ririyo. Urumva uyu munsi ko turabona abaririmbyi batandukanye baririmba gospel bakubahabwa amafaranga menshi. Twe nibaza kumutamwe imitayi nituba twihenze kabisa ko ingabiro irahari. Elize nawe n'umwanditsi mwiza arandika neza. Uri kuramugurisha biba byoroshe cyane kubera ko abafite ingabirano y'ukuri. Kwego bwacu kabisa bose bahagaze neza n'abanditsi beza ubutumwa bwiza bazuka babudusangiza neza cyane kandi nibaza neza ko bose mwashoye kubumva imihogo yabo ukungere bikora mu gaho. Amen, 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 amen. Asante sana. Abagoye agomba gusaba nogira kiti ngabirano zunze barukiye muri WEMA Entertainment bahaguruke baramutsa abantu. Bose n'abanyamuryango ba WEMA Entertainment
nibaze neza ko amazi yazindutse ageze kure neza na neza. Tuvuga ko turi ku musozo, ariko mu byo twateguye tuza gukora kuri uno munsi, jewe muhagarariye WEMA Entertainment hano iwacu mu Burundi, ku butumwa bw'umuvyeyi asanzwe arongoye WEMA Entertainment, akaba asanzwe atuye muri Australia, ukungene biza kugenda. Jewe nsanzwe mpagariye WEMA Entertainment muri Sekira mu baririmbyi, ariko kandi nsanzwe kandi mpagariye kandi WEMA Entertainment yose muri rusangi hano mu Burundi. Rero kubera ko ibikorwa nitwovyigumiza ko twenyene, bivanye n'umwanya ndetse n'ubumenyi buba buri mu bintu, twifuje yuko turondera umuntu azotubera ijisho, bivanye n'ibikorwa byinshi, azotubera ijisho mu bijanye n'indirimbo mpimbazamana, ndavuga muri gospel. Rero nka management yose nzima twaricaye turaraba mu bo twatanguranye, mu bari bazi umugambi wacu kuva kera, mu baduhanuye, mu badusengeye, ndetse n'abo twabonye ko bikwiye. Twari twiyumviriye abantu batatu. Muri abo bantu batatu twari twateguye yuko twokwiyegereza kugira bazodufashe mu bijanye n'indirimbo mpimbazamana. Ndibuka neza ko twanatumye n'abandi badukuriye, abakozi b'Imana, abaririmbyi ba gospel bakomeye, kugira bashobora kudufasha gucagura umwe muri abo bantu bashobora kudufasha kurongora abazoba bari muri gospel. Niho benshi ngo twarondeye bagomwa Manariyo Renine. Manariyo Renine niwe muntu agiye guhagararira igisata ca gospel muri WEMA Entertainment. Habaye ikibazo azoza dushikire atubwire ikibazo, hama tugitorere inyishu. Ariko kandi kanya niwe muntu agiye kuboneka cyane, ariko kandi muri WEMA Entertainment dukurikiza amategeko, kuko nishira hamwe ryanditswe rizwi ndetse rifise amategeko rigenderako. Nta muntu dushobora gukorana adafise amasezerano. Rero imbere yuko dusinyisha abandi baririmbyi, twifuje kwanza kubagaragariza ku mugaragaro ko tugiye gukorana na Manariyo Renine. Mu kubigaragaza turaza gushirako umukono ku nyandiko twumvikanye ko twese hagati y'impande zose zibiri, hama duheze tubandanye n'ibikurikira. Nibaza neza yuko ibiri ngaho mu masezerano nivyo twumvikanye hagati ku mpande zose zibiri. Ikibazo uvuga mwerekane kontra unumve.
none ntara amashikwe reka n'akataronse Félicitations Lenine. Nibaza ibyo WEMA Entertainment yagarakora bizi byose kucambere gushaka kucanyuma byose gwera kucambere uja gusenga discipline n'ibindi byinshi byose ndiba turabizi nkuko twebabwiye tugitangura uyu niwe muntu mugiye kuza murabaza ibijanye na gospel muri WEMA Entertainment hama nihagira ibimugora nawe azoheza turondere tugire icyo tumufashije twaba tubishobora natwe n'ivyatunanira turafise abandi barongozi bari hejuru babidufashe kugira bishobore kugenda neza nkuko doje kubereka umurongozi wa WEMA Entertainment mu gisata ca gospel agiye kuza bahagufi cyane bano baririmbyi bacu sinohava mvuga ngo nkore ivyo yokoze nabo ndamushikiriza n'amakontra kugira ashobore kumfasha mu kugiranira amasezerano n'abano basore abano bigeme kugira muge mwese mwaje kudushigikira ngaha umugirwa turangure neza. Mashimeshi bambere bagomba gushima kuba mwafashe umwanya mu kwitaba nuko baragera gukora yabivuze ati mwigoye cyane na cyane cyane ko akavura kaguye ndabashimiye rwose ku kwitanga kwanyu nkabashimiye na WEMA Entertainment muri rusangi hamwe rero na bano tugiye gukorana hanyuma nk'uko rero yabivuze kuva kera yavuze yuko intumbero nyamukuru afise niyo gushyigikira impano na cyane cyane z'ugwaruka muri rusangi adacaguye kubw'ivyo rero uno munsi hakuru rero yari yipfuje yuko yakira muri WEMA Entertainment mu gisata ca gospel uno ALVELLA Muhimbare hamwe rero na Elize Gahimbare ariko rero nagira ngo duce tugira ko tugire ko hama naho uko mwavyumvise ALVELLA Muhimbare ni twamutoye muri studio ariko rero yarasanzwe kandi afite n'abandi bari basanzwe bariko barakorana ibikorwa niho ni kumbure mu kanya tuza guhava tubereka ariko nagenda musabe gato mu cubahiro ciwe ahaguruke gato dutemwo Yesu ashimwe
Dutemo. Yes, ashimwe. Izo picha zirakenewe byihuse. Ari ngaho. Tega baba no mu cyenzi. Yoni afera twenga. Twengera ifoto. Ni biremere. Nizibiri. Enye, nizibiri. Imwe urumva arayigumana, indi uyigumana. Hama undi twakira ni Elize Gahimbare, urumva ni Muhimbare na Gahimbare. Ni ibintu Alvella Gahimbare. Kubera birahimbaye. Nawe reka ndamuse mu cyubahiro cy'abahaguruke. Hamaro nuko n'umubyeyi yavuze ati igihari sibo ba mbere kandi sibo ba nyuma bakiriwe muri iki gisata cya gospel muri WEMA Entertainment, ariko n'abandi banyempano aragenda agasuzuma akaraba hanyuma agaheza akakira n'abandi. Kuvuga yuko rero igikorwa gihaye gushika asezeye. Amanda uca tugira ko kumurendeshera ko umukono wace ahava agenda atakaganukera. Ayiwe. Bana tera rose muri WEMA. Natwereki. Natwereki. Gahimbaye hama na Elize Gahimbare nawe niko kuko. Murakoze cyane. Hama naho usubire mu bitaro byawe bitaho. Hanyuma nababwiye yuko Alvella Muhimbare hari abandi bari basanzwe bamufashe mu mugongo, kandi nizera yuko n'ubundi batazoreka kumufata mu mugongo uko byari biri. Bakaba bari baserukiwe rero n'umuntu yitwa Chizo, namusaba ko yokwegera ngaha. Mina. Uyu niwe rero twavuga yuko yatumye tumenyana na Alvella Muhimbare muri WEMA Entertainment. Hanyuma nawe ntiyogenda uko ntitumukwereye, ariko
ntiyobora akaganuke nawe no kuko yareze neza. Ivyo bivuga kapo. Shimeshi. WEMA Entertainment. WEMA Entertainment. WEMA Entertainment. WEMA Entertainment. Ini brand nini ya cyane. Kano kaunaka gutumye na horo. Kuri indega ka. Alvella kugira dufate ifoto y'umunsi ndashaka yuko wambara ku gapira. Ya, turi mu kazi. Mbabarire. Akazi katanguye. Kazi katanguye. WEMA Entertainment. Ubu indirimbo zawe zose WEMA Entertainment. Ubu sinasubira kwambara WEMA Entertainment jenyine. Guys, ndababesha imipira ntiyakure bino. Oya. Ni byukuri. Ndasenga, nigeze kure bino. Ego nagomba gusaba rero Dilo jina kids nawe bashike ngaha n'abanyamuryango ba WEMA Entertainment. Karibu Diloji nunga kwikote yangu unga zino udazinga kwa baririmbyi bari muri WEMA Entertainment. Uriya yitwa Kid Ngabirano muramuzi kandi bose n'abanyempano. Uriya nawe twamubabwiye nabone nk'abanyamuryango ba WEMA Entertainment. Umuvyeyi ntiyashimye yuko Alvella na Elize bosa uko yaravuze ati bategerezwa kubose kuba kuronka akantu cyo kimwe na Renine. Kid Berry wawe kuramo. Ababwira bambare ku makoti. WEMA Entertainment. Kid so kuramo. Oya brand. WEMA Entertainment kabisa lino chinamu.
bose ni WEMA Entertainment. Iyi mipira rero kubera ko ari amalong match cyabigorana ko bozambara, ariko sinzi ko umwotsi igihugu kugira cyo gufata ifoto y'umunsi. Rero umupira wawe urihe? Umupira wawe urihe? Oya, kado yawe irahari. Irahari kado yawe. Irahari. Kado yawe irahari. Nta n'umwe adafise kado kiretse jewe. Nyakubahwa, binashobotse uyambare wewe. Ni long match. Mureke ko batanga birisha. Nizo hanyuma. Deni umupira nabo uri kuri micro, uri kuri antenne, kuri radio. Koko wambaye giye gusenga wambaye giye mu rubanza biragushobokeye ko navuga mu kitwenge genda yambaye mbaza icyo ndiko ndakora. Iyo o irimo byose dukuyemo ko Imana iduha ubuzima. This is Flash TV. We shine to progress.